mufashe dukomere amashyi Imana. Mwongere mufashe dukomere amashyi umwongere wacu. Je mpagaze ngaha nje gushima. Ibintu nshima ni ibintu bigera kuri bitatu. Jewe nahora nsengera muri Katolika kandi hari heze igihe kirekire ntaraja no gusenga. Ariko uko njyama mwijoro nakunda kumviriza radio n'umugore wanje tukabipfa kubera mwijoro nakunda kumviriza radio n'abanitaye nisomera agacupa. Hanyuma hakagera igihe kiganiro kiriko kiraca ku radio nkacumviriza nkavuga none urushengero ruri he. Bwa mbere bari bakiri kwijabe mu nyuma baravuga ko bimukiye ngaha kumutakura. Aha natangwe kuhaza mu kwezi kwa gatandatu. Ariko kuva nkitangura kuza ngaha kandabwiye ko hari ibintu byagiye birahinduka mu buzima wanje. Kandi aha natanguye kuhaza n'akazi karahagaze mu kwezi kwa gatatu. Yego nariruka nkaronka amafaranga yo kuriha inzu y'abandi nkongera nkaronka nayo kurasiyona umuryango wanje. Ariko hariho ubuzima nagiye ndacamo bivanye n'ubwo abavyeyi bacu twakuriyemo. Hariho ibitero vyantera cyane bikanteza kaboregwe amafaranga nayakora ko ntagire ica marira. Ngiye mu nzoga nimba ngiye mfise iraki zitatu nimba nasize muhira ndabahaye iyo ratio asigaye yose nashobora gutaha nsigaranye mu nk'amafaranga 220. Ngiri ubu nkaronka amafaranga ntacengira stoke mvuga nti ndaguze ivyo biro 30 by'ibiharage n'ivyo biro 200 by'ubufu n'umuceri nihenze nkagenda mu kabare andi yose ataha ahetse. Namira ku bapfumu bivanye n'ivyo twakuriyemo agakorakoranye kose nirukira ku mupfumu. Ariko kuva maze gushika ngaha ivyo kwirukira mu bapfumu vyagiye birahagarara. Byo kwirukira mu bapfumu vyagiye birahagarara. Naho nirukanwa akazi ntagize mu kwirukanka ku bapfumu. Mu nyuma ndabona ko bisenzwe ndicaraho nkirukanka nkarondera amafaranga yo kuriha inzu kugira ntibadusohore. Ariko ntanguye kuza gusengera hano baransengeye umwongere w'Imana aransengera arambwira ati hano amaje tuwusengera he nahora nsengera muri Katolika mugabo sinagendayo cyane. We ngo acambwira ngo we ngo abarozi barabwize barakwabuye bagutege ku noti 5,000 kino kuzogira kuza uraza tukagusengera. Nabandanje nza ndaza rimwe na rimwe bigakunda konza undi mwanya nashaka kuvyuka ngo nze bikanka. Turagumaho mu muga tukaza turaza na madamu ndamubwira ati ngo tuze turajana gusenga hari ahantu. Imana yakoze ugerageje gucagagura. Ivy'Imana yakoze urumva ko kuva mu kwa gatatu takazi nari nsekare nari nkoze imyaka itari mike mpanze. Icambere shimira Imana ubu nuko yampaye ahantu ngura hari viabilize nkabamba mu nzu yiwanje. Aha hantu uhamaze igihe kinganiki. Aha muri aha no kuvugana haje mu kwezi kwa gatandatu. Amezi 6. Yego. Mwiyo myaka yose ya kera ni wari bwigera uguri wawe. Oya. Naye amezi 6. Yewe. Ariko murumva ibintu murumva ubushobozi bw'Imana. Angana na wa muntu kuva mu myaka 6 atari bwigere aronka 500,000 mu myaka 5 yakoze. Ariko igihe yaje hano mu mwaka umwe amaze kurangura ibintu birenga miliyoni 5. Unawe imyaka yo kubaho kwiwe kose ntiyari bwigere aronka aho kuba. Mu mezi 6 agura ahantu ameze uko aranahubaka ubabiwe. Ivyo nivyo. Yego. Aho hantu mu kwaronka nta kintu twahakura. Bwa mbere abaruguru bashaka kwangurira abashaka kumpa miliyoni 3,500 naye ndanka. Mugabo kubw'amasengesho yo ngaha
kubw'amasengesho ngaha rero mu vyaranje ari hanze haratinze haraduga ibeyi yahanguriye miliyoni 15 akihanguriye miliyoni 15 ico nakoze yabanje kumpamo miliyoni umwe wa avance kugira amanuke kumvikana na madame cha turamanuka manutse turavyumvikana na madame. Ivyo nibaza ko utorinda guca iyo mwaciye icyambere twumvise yuko Imana yaguhaye inzu mu bitangaza kandi hagwa miliyoni 3.5 hakaja ku miliyoni 15 murumva ko ari ukuboko kw'Imana. Ikigira kabiri iyo atabaringa ayo yose yahereza mu gashi ikindi ca kabiri agataha yose yahereza. Ikindi ca kabiri nshimira Imana abana biwanje ubu bararyama bagasinzira naho aho nyene duheruka kwimukira mengo hari ibitero nyene vya satani biriko biragira kuko kuva ndahimukira roventeye naciye nguma ngwaye twese turagwara gushikaho iyo nzu nabamo avaye ko ndayivamo nayivuyemo hari uruntu rwamfatiye ngaha burya nshitseyo nta kintu na kimwe nakora naguma n'umwana ati ingo uhagarare ko ngaha nubitsinda kugira numve yuko no hema nabukebuke abo turabatuza mu nyuma rero nkaguma nshaka kugaruka kubera aho nimukiye ni ku Muyange haruguru yo kumuzinda nkaguma nshaka kuzino mugabo bikanka nkaguma nshaka kuzino bikanka nkategura kuza mu masengesho bikanka ejo nateguye yuko noza mu gatondo ka kare madame yaravyutse araza ku kazi no kumuvyura nije ndamuvyura mugaho nanje no karavye ngo nze biranka rwaronto rutangura kunzibagura biranka ko mpema biranka ko ngiriki ndaguma aho nguma ndyamye mu nyuma ico naco nyene ndagishimira Imana ko naramutse numva nyene ntakibabara nkuko nababara cane naho biza biraza bizibagora nimba ucibuka bari bavuze bitatu icanyuma nshimira Imana ndashimira Imana ko abana banje bose nyene bari bagwaye mugabo umwe ari karakira nawe nyene ubu ejo nasize ameze neza kandi yara mu misi heze nabona yo kwagira ncike nico gushimira Imana kandi ko kubona yaraturinze. Ashino umuvyeyi wacu. Haleluya. Ndashimira Imana yankijije umutima naje ngaha umutima wanje utera ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu bandavye bavuga ati wewe ngira nta n'iminota 2 usigaje udapfuye ku buryo najewe nareka no kwiraba kuko nacangira stress cyane nkonda ariko ndashima ko nashitse ngaha bakambwira ati ngo uwo mutima n'abadayimoni bawuguteye bakansengera ubu mutima ukabutera neza cyane. Ikindi shimira Imana ndashimira Imana ko yambohoye kwizosi bari banteye ibitero bikomeye cyane ku buryo ntashobora gukebuka ngo bikunde bari basize amacupa amahembe imisumari ishinge ndashima Imana ko yambohoye izosi ryanje. Ikindi kigira gatatu ndashimira Imana ko yambohoye ibigabo by'ijoro nticyari ikintu cyoroshe kuko narinze no gutanga ikimazi byarase ariko ndashimira Imana ko yambohoye ibigabo by'ijoro abumvishije gushima Imana ibahezagira. Nza gusengera ntaye kugiko ku Imana yankoreye zana vuye mu Kayanza sici abantu barwaye ibintu babaroze naciye nza ngaha muranyakira muransengera kijya gihere ujya munsi muvuga ati dusengere intoze y'imisi 5 nari ngwaye ibintu by'ibirozi nararyama nkaribwa nkagirante umubiri wose nkumva umenga wapi bakaba bandoze n'inyatsi 11 sinafata navuye mu Kayanza nsibubanza ngera ino n'amaguru ijya minsi bavuga ati dusengere imisi 5 urabona twahitanguye ku munsi wa gatatu ikihera ku munsi wa Mungu kuwa mbere zanarengwaziza umwana imyaka 11 ntiyabyuka ntiyagirane mu kwezi kwa 12 umugore yamugwazize mu bitaro indwara akayijyayo bone nakayijyayo ari mu bitaro
ijya minsi rero itanu ihetse ku munsi wa mbere ngo niho uwo mwana yaciye yitaba imana ngo ntiyagwaye ngo ntiyagizene yapfiriye muhira no mu bitabo ntiyagiyeyo. Imana isime kwera, Imana imwongereze imigisha kuko Imana yankoreye. urashimye ko Imana yamucunguye? Yego, kuko yararuse kweri we kontorora umuntu agwaye imyaka 11 atabyuka atagirane aho ujyamitse ariho umusange cyane ati Imana kweri yamuruhuye. Base bantelefona tena cenduka nsabwa ati ahubwo Imana yasenze, Imana yasenze yarakumbiye kweri ko umwana yakupfuyeko nuko yanzemera Imana kweri mwageze neza. Amashi ku mwami wacu ukabona ko ibyiza yoruhuka gataha. Nibyo